Sangwe kaze ntuti bakundi ba BTV Burundi tubashimire ko namwahisemo ibiganiro vyacu kaze tubashikirize amakuru avuga muri rw'ikirundi kuma mushikirizwe na Jewe Gilles Verne na Kimana. Amakuru yacu akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amezi atatu araheze abanyagihugu batewe n'imyuzurira muri zone Gatumba barindiriye kuvanwa muri iyo site bakajanwa mu bibanza bagenewe ngo kuko babayeho mu buzima bubi bagasaba leta ko yobavana muri ico kibanza begeranirijwemo. Kuvuza indirimbo z'abarundi mu bare butandukanye ndetse n'ibiteramo byo bita makaraoke muri rw'igifaransa ngo bigiye kuzoza birarihishwa mu gihe ziriko zivuzwa n'abataziririmbye. Ivyo ngo imiteko ririko ririgwa uko bishikirizwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ugwaruka inkino n'imico kama Ambasaderi Geruve abayeho navyo twabibateguriye. Mukanya turashikiriza idonido ryano makuru. Ko nemeje kubashikiriza mu ngingo nkuru amezi atatu ararumanye abanyagihugu beganirijwe muri zone ya Gatumba nyuma yo guteshwa izabo n'imyuzurira ngo babayeho mu buzima bubi bakasaba leta ko yobakura muri ico kibanza ikabatwara aho yabatekanirije. Alelo Hisi Ndongozi niwe yaduteguriye iyo nkuru. Abenegihugu bo muri quartier Mushasha zone Gatumba batewe n'imyuzura muri iki gihe begeranirije iruhande y'ibiro vya zone Gatumba mu kurindira ko bajanwa muri site babayeho ubuzima bugoye. Inzara n'imvura igwa ntibaronke iyo bayugama ni bimwe mu bibazo bikomeye bibahanze. Tumaze ngaha amezi atatu ukutwinjiyemo n'ukwezi kwa kane. Twebwe igihe baheruka gutwara abandi twebwe twari ngaha n'inomero turazifise. Batubwira ko bazogaruka kudutora. Wararindiriye turabura ukwezi kwa mbere ukwa kabiri. Nta n'umuntu n'umwe yagize ati reka nze kubaraba tuze kubagarukirako turabe yuko twonabashira n'agafashanyo n'agakenya tubizeze ko tuzoza kubatwara. Ivyo nta na kimwe. Imvura irakubita ntitugira icyo twifuka ntitugira ikintu na kimwe. Aha tugira ati nitwagenda no guca iyo tasha turonke utwo dufungura tukibaza ati duca dusanga imodoka yaje idutwara. Aha n'inzira yonyene niyo guca mwumva muri shabana. Abanyeshuri ngaba abandi bararonsa amakaye bararonsa maniforume. Twebwe ngaha dufise abana biga nta numwe bagarukiye ko ati baduhe n'ikaramu cyangwa niforume nkuko tubibona. Ahubwo tubayeho ubuzima bugoye gose. Ejo hoho yaratunyagiye twese habona abantu baraye bamye banturagaho twaniki ariko rero aho twahora tuba huzuye amazi Tanganyika rwarabomotse rurasenyura rurahafurira. Kuri ubuzima turimo ngaha ari ubuzima butoroshe ubuzima bubasha kugejeje ahantu tugira aho dusoroma tugira ibyo nta kintu kimwe dufise ntitugira amafaranga ntitugira ibyo tudandaza tugira uko tubayeho nabi cyane nabi. Basaba leta ko yobagarukirako mu kubakura muri ico kibanza. Ikintu dusaba bajya abantu bari kwizoni bararushe ni mupfume muturonsa natwe tugende hariya abandi bari tugoregwe mu bandi nimba ari inzara ibica ibice natwe turi kumwe n'ukuri bagerageze natwe badukure nka kwizoni. Burya hano tubayeho neza wabaye nabi. Mwomenya ko imiryango ishika 40 ariyo yegeranirijwe muri ico kibanza. Ngo kuvuza indirimbo z'abarundi mu biteramo bitandukanye bita makaraoke muri rw'igifaransa canke ngo mu bubare bigiye kuzoza birarihishwa byashikirijwe n'umushikiranganje byajejwe harimo gwaruka inkino n'imico kama Ambasaderi Geruve abayeho kurikira. Ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe umushikiranganje muzajejwe harimo ugwaruka inkino n'imico kama yarabajijwe n'umushinga amateka Sindayigaya Jean Baptiste aho ikigo BDA kigejeje ibijanye no gukingira ibikorwa mvabwenge. Hariho ikigo kijejwe gukingira ibikorwa by'abahinga mvabwenge cyitwa OBDA cyashizweho haraheze imyaka 10. Mbega ubwo abo bakora ivyo bikorwa baratunganirizwa neza? Mbega amahera gihabwa mwotubwira ico amaze gukora mw'iki gihugu? Umushikiranganje Geruve abayeho ajejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama yishuye ko hashizweho abahinga bariko baravyiga neza. Ibi vya droit d'auteur aho usanga mu makaraoke abantu bariko bararirimba indirimbo z'abandi mu bisanzwe haje bateza kubirihira kuko ngiye mu kabare nkavuza indirimbo za Burikukiye Prosper atari gwanze mu bindi bihugu biriregire ku buryo usanga
ujya yaririmbye naho batakiriho nk'ubu Michael Jackson n'ubu baracamuha amahera yariyigiriye kera kubera indirimbo ziwe ziguma zikoreshwa. Twebwe rero ni igikorwa n'ubu turiko turiyumvira ingene tuzofasha kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Ni twabishaka ko tuzobahicegeranya ariko turiko turavyiyumvira, twarizeho laboratoire idufasha kwiyumvira ingene amakaroke yo baregire ku buryo abaririmba indirimbo z'abandi babirihira amafaranga kugira ngo uwaririmba iyo ndirimbo canke n'akabare canke n'abaje kugira gute bose babumve yuko atawuri kararengana. Jeruko mu gihe abaririmbyi b'abarundi badasiba kuvuga ko bimwe mu bikorwa vyabo usanga biriko biteza imbere abatabikoreye kuko bidakingiwe. Ibarabara rica imbere y'ishure ryitiriwe Mutima Mweranda n'irindi ryitiriwe Concorde ni muri Mutanga Sud ngo ariko arasanurwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe ivy'amabarabara ARB muri mu Gifaransa. Abanyagihugu basanga bakoresha ayo mabarabara barashima kuko bafitiye akamaro kanini. Nimwe twateguriwe na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Aha turi ni kwibarabara rica imbere y'ishure ryitiriwe Mutima Mweranda muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura, ahahora harangwa ibinogo. Ubu iryo barabara ririko rirasanurwa. Igihe twashika abakozi b'ikigo kijejwe gusanura amabarabara ARB bariko barategura ahazoja ikaburimbo. Igice kitari gito kikaba kimaze kuzibigwa ibinogo. Ikindi gice gito caho ivyo bikorwa vyatanguriye kikaba kimaze kujamwo ikaburimbo. Abanyagihugu batashimiye kuvugira ku vyuma baca muri iryo barabara barashima ivyo bikorwa ko ari umugambi w'iterambere, ariko bagasaba ko ivyo bikorwa vyokorwa neza kubera vyibonekeza ko amabarabara amwe asanurwa atagihe kinini amara adasubiye kononekara. N'abasanzwe bafise ingendeshwa barashima ivyo bikorwa kubera ivyuma vy'imodoka bihononekarira igihe iryo barabara rirangwamwo ibinogo. Saho gusa no kwibarabara ryitiriwe Concorde muri quartier ya Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura ibikorwa biriko birarangurwa. Imodoka ikaba yariko irasanza amabuye ahazoja ikaburimbo. N'abanyagihugu bahaba barashima ivyo bikorwa kubera ryari ryarononekaye, bagasaba ko bikorwa mwene ivyo vyoba no mu yandi mabarabara acibonekezamwo ibinogo mu gisagara ca Bujumbura. Tubibutse ko uwo mugambi wo gusanura amabarabara yo mu gihugu watangujwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 12 mu Kakaro umwaka w'2022. Bimwe mu bishobora gutuma umwimbu utaba neza, kubura ibikoresho bikwiye ni kimwe muri ivyo. Bishikirizwa na Claudine Kaneza, umuyobozi w'ishure shingiro rya Musaga ya kabiri. Nimwe twateguriwe na mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Mu ntumbero yo kugarukira ku banyeshure bava mu miryango y'abantaho nikora bataronse amahigwe yo kugurirwa ibikoresho vy'ishure nk'amakaye yose akenewe, umugwi w'abarundi baba mu mahanga bimvukira za zone Musaga basanzwe bahurira ku rubuga hwaniro rwa WhatsApp Groupe Musaga Diaspora United baratunganya uko umwaka w'ishure utanguye igikorwa co gufasha abo banyeshure babantaho nikora mu kubaronsa amakaye nk'uko bishikirizwa na Scholastique Ntakirutimana aserukira uyo mugwi. Haragiye hamwe nyene uko nyene wumva bari mu mahanga hariho n'abarino baja hamwe baravuga ko ubuhinga bwateye imbere bakoresheje ubuhinga bwa none, barayaga hama barahuza hama barashira ku gikorwa, barabija inama baravuga ko iwabo batohare kuko ariko ko bokora kuby'indero kugira abana batoyi babo abana b'igihugu bige kugira ngo ntihagire umwana n'umwe azoguma muhira atagiye ku ishuri kuko kubura ibikoresho. Biragoye ko umwana yotonda ku ishure atagira aho yandika hama ngo ashobore gutanga umwimbu mwiza nk'uko vyemezwa na Claudine Kaneza, umuyobozi w'ishure shingiro Musaga ya gatatu, akaba ashimira abo batunganije ico gikorwa. Abana benshi
benshi baturuka mu misozi abana benshi n'abakoresha bafise natwe turikiraniriza mu buryo bw'ubumenyi niyo bavuga ngo ntawe ugenda kurima atagira isuka bashakanye neza cyane kuko umwimbu urazi abanyeshure bagera ku 550 biga ku mashure shingiro 4 yo muri zone Musaga ariyo Sokarti Musaga ya mbere ya kabiri ni ya gatatu nibo baronkejwe iyo ngabire y'amakaye nubwo hacibonekeza abanyeshure batari bake bafise amakaye adakwiye muri ako karere. Turangirize amakuru yacu mu yavuga mu makungu tukaba tuyakesha mugenzi wacu Era Gloria Keza. Ubwato Merdi bwari buvuye mu karere ka Minova bw'abahavu mu bumanuko bwa Kivu mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bwibiye muri iki gitondo mu kiyaga ca Kivu hafi y'isoko rya Kituku mu gisagara ca Goma mu buraruko bwa Kivu. Ibi vyabaye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 3 Gitugutu uyu mwaka mu gihe ubwato bwagerageza guhagarara bwuzuye ingenzi nyinshi. Nk'uko amakuru ya mbere yatanzwe n'ibinyamakuru vyaho, umuyobozi w'akarere ka Keshero Françoise na muganga yemeje ko ubwo bwato bwahuye n'ibibazo mu mazi bigatuma bwononekara. Ibintu biri ku butaka ntibirasigurwa neza kandi biragoye gusuzuma igitigiri c'abantu kuri iyo nkengera kubera ko ibikorwa vyo gutabara bikibandanya. Ibi vyabaye nko ku metero 200 uvuye ku izinga rya Kituku mu burengerazuba bwo mu gisagara ca Goma. Abatware hamwe n'umugwi ujejwe gutabara bariko barakora ibishoboka ngo babone abatwawe kandi batange ubufasha barokotse. Iyo mpanuka yongeye gutera amakenga umutekano mu kiyaga ca Kivu akaba ariyo nzira ikomeye yo gutwara n'abantu benshi. Mwomenya ko ubwo bwato bwibiye inyuma y'ivyanditswe ku wa 3 wahera ko hari ubwato bw'imoteri bwagize insanganya abantu bakahasiga ubuzima. Ubwo bwato bwari ko buva ijwi bwerekeza ku isoko ry'i Bukavu. Republika y'Abadominikani ibandanya politike yo kwirukana abimukira kandi imenyesha ko kundwi yirukana abimukira 10,000 bo mu gihugu ca Haiti. Umuvugizi wa leta yaramenyesheje ko igikorwa cyo kwirukana abanya Haiti baba muri ico gihugu mu buryo butemewe. Muri Republika y'Abadominikani leta irashaka kandi korohereza abifuza kugaruka muri ico gihugu bakwije ibisabwa n'amategeko. Umuvugizi wa leta Homero Feguehoa yamenyesheje ko hazoshigwaho umugwi ujejwe gufasha gutahukana abimukira. Yongeye ko ivyo bihugu bibiri bizofashanya kugira babeho neza. Umutekano muke urangwa muri ico gihugu no guhohoterwa abanyagihugu nivyo bituma haba abimukira benshi. President Louis Abinader yasezeranye ko bizohinduka. Kuva ashika ku butegetsi mu mwaka w'2020 yarasubiriye kwirukana abimukira badafise ivyangombwa kandi yongereza igipolisi ku mipaka. Mu mwaka w'2023 abanya Haiti bagera ku 250 badafise impapuro za ngombwa barirukanywe. Nino kuri iyo nkuru ruce turangiriza ko amakuru twariko turabashikiriza. Reka nshimire bagenzanje badufashije tukayatororokanya ugati yabashikirize atankomanzi. Nshimire kandi bari mu buhinga bw'ivyuma. Reka nshimire namwe mwese mwariko murayakurikirana ndabifuze kuroranirwa mu byanye no mu banyu naho ubutaha murakoze.